Muhora muvuga ngo abafana nibo babosi bacu. Nkuba abafana ba MB Data basavye ati dukeneye yuko utwereka abana bawe ntiwobikora. Bo ababazi barabazi mugabo ndashoye kubereka ntaco ndaza kubereka hanyuma ndakwereka wewe wenyene. Afise umwana yitwa Pondis, abantu benshi bama bumva ngo Pondis why n'umwana waciye umwita Pondis canke nitazirana. Bo nitazirana none kubera ko nabonye ko ari ikintu cansohoye benshi mwagiye kumenya ko nitwa MB Data akantu ka Pondis rero benshi baragakunze ndavuga ati sishoye gupfusha ubusa akantu kanyinjirizije bibiri kagatuma ndonka nayo guhereza ubuyici cana ndakese mugatereka manze ndagitemwe iryo zina kugira ngo vyorohe. DJ Fernando ni muntu kikuriye MB Data. Ne kubera ko muzanye impamvu ndamuzanye nuko DJ Fernando ni umwe mu bahora bakuvugiriza imiziki yari je ndamuzi nkuko yahoze ari mu DJ wanje yahoze ari mu DJ wawe Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsodomir Chance. Muko mwa mubisaba nabazaniye MB Data boy. Na way MB turakora mukije. Ndabaramukije cyane ya Dro. Umeze neza ga MB. Je ndaho ndashima. Mzee. Umwaka wa 2024 n'umwaka mwiza uzukuntu wavyibushe. Kuvyibuha n'ubuntu bw'Imana no konda navyo nyene n'intema. Kuvyibuha n'ubuntu bw'Imana no konda n'intema. Yeah. No konda n'intema. Yeah, congratulations kwanza. Ni MB Data aherutse kuronka ikibondo kigira kabiri. MB. Papa wawiri. Nugushima Imana no mugisha hejuru y'undi mugisha. Sasa ni kubera iki udakunda kwerekana famille yawe kuri social media? Umwana wa mbere twarigeze kumubona umupostinze rimwe nawe niyo foto sinzi yo yahereye. Namenga nace ndabifuta. Wachi ubifuta? Nasanze narengereye ivyipfuzo byanye n'ivyumviro byanje. Bo je novuga ko umuryango wanje ntegerezwa kuwushira inyuma ya kamera. Kuko akazi kiwanje ntaho gahwaniye na famille yanje ariko umushahara w'akazi arahuriye na famille urumva niko bimeze simba shaka kuvanga ibintu ariko nkuko dusanga tubimenyereye ku baririmbyi y'ivyamamare nkuko nabandi babikora iyo yaronse ikibondo arapostinga basi agafuma postinga igihe cyabyo kizoshika je mu ncamake ngene mbayeho simbaye nkuko abandi babayeho mbaye nkuko je mba shaka kubaho kandi sinkunze kwigana abandi ko babayeho canke abandi uko bameze mbayeho uko mba shaka kubaho niryo hangiro ryanje kubera ntashaka no kuraba umuntu ahubwo nshaka kwiraba jewe nanico gituma ata muntu asumbya nta nuwo nsumba ndi jewe jenyine ubwanje ku bwanje. Muhora muvuga ngo abafana nibo babosi bacu. Nkuba abafana ba MB Data basavye ati dukeneye yuko utwereka abana bawe ntiwobikora. Bo ababazi barabazi mugabo ndashoye kubereka ntaco ndaza kubereka hanyuma ndakwereka wewe wenyene. Bisigura yuko je naserukiye abafana. Waserukiye abafana mu ncamake ndakwereka wenyene. Ariko hari gihe kizoshika nyene nkababereka bose turindiriye bakwire 12 intumwa. Ati turindiriye bakwire 12. Bakwire 12 aracabura 9. Abura 10 ahubwo. Abura 10. Umugabo Pondis kirakuze cyo kizokwiyerekana. Afise umwana yitwa Pondis, abantu benshi bama bumva ngo Pondis why n'umwana waciye umwita Pondis canke nitazirana. Bo nitazirana none kubera ko nabonye ko ari ikintu cansohoye benshi mwagiye kumenya ko nitwa MB Data akantu ka Pondis rero benshi baragakunze ndavuga ati sishoye gupfusha ubusa akantu kanyinjirizije bibiri kagatuma ndonka nayo guhereza ubuyici cana ndakese mugatereka manze ndagitemwe iryo zina kugira ngo vyorohe. Ni MB Data ubona yuko atandukanye n'abandi baririmbyi dusanzwe tumenyereye ngaha mu Burundi aho benshi usanga turiko turababona mu mabifu iki niki mu misi heze hari ikintu casohotse tubona nka message nyane umuntu yari yanditse kuri ni nka post wari wagize yanditse ko MB Data boy cyavuga ngo icatumye ngo eco narakibonye nturinde kugisubiramo ico abantu habari abantu bikikamukiza kandi ubu ikintu citwa informatique yamaze gukwira hose hari abantu bakuzi bazi machine cyane kubyo ashe gukopikina kagishako none kubera ki camamaye kijya kintu barakirondera kubera ki kuri intuze wanje kitariko natwe nivyo sije nanacanditse nanje nakibonye uko nyenda kirungikiwe n'umuntu bisigura yuko bijya bintu nta naho ndabizi kabisa naho ndabizi reka tuvyirenganira hari abantu baba bashaka gukwegera abandi mutanga bibaho kuri MB Data umuntu mubi niki
kuri iyo mbiri ata umuntu mubi afise insiguro ndende ariko mu ncamake umuntu mubi kuri jewe n'umugisha kuko uyo muntu mubi arakwibutsa ko Imana ibaho gasenga uyo muntu mubi arakwibutsa kutegeza gukorana ingufu nyinshi kuko arakumotiva kugira ngo ubeho ubuzima ubushaka kubaho sikira muntu wese ashobora kukwereka ikibi ngo arakwanga hari ushobora kukwereka ikibi yatumwe kugira ngo agukure mu bujuju urimwo ukerebuke umenye icyo utegerezwa gukora cyo guteza imbere mu ncamake kuri jewe umuntu mubi n'umuriro kandi umuntu mubi ni ikintu kigusunikira gukora ikintu ciza mugabo mu gihe utikebutse kigusunikira mu rupfu bisigura yuko kuri Embidata abantu baba ahubwo asaba yuko bonagwira bo mu ncamake je gituma nkuko umwaka wamutaha nama mvuga ati abansi banje ibyo nabonye umwaka uheze narabihaze kandi naramaze no kubimenyera bahindura izindi nzira niko bigenda ati umwaka ndabasize ati umwaka ndabasize ati rero ibyabaye naramaze kubimenyera duhindura iyindi nzira bahindura izindi strategy zo kugira ngo nkomere mu ncamake baza gukomeza umuntu nibaza guhenura umuntu wowe wamuyobera abantu benshi impamvu ndakubwiye ko wamuyobera abantu benshi haba mu miziki titre za Embidata bitandukanye n'ivy'abandi haba mu buzima busanzwe twagiye tubona ibibazo wagiye ucamwo ariko Embidata ntitwigeze tubona ivyo bintu abihagarara ko ngo abigira ibintu birebire why nirihe banga Embidata akoresha kugira ngo ba bantu twebwe tuba tuvuga ngo naka na naka ngo ntibacana uwaka ariko Embidata we tukamubona tuje bo mu ncamake Embidata ntadandaza ibinyoma Embidata ntadandaza ukwibeshera kandi ntakunda ko ubuzima bwo kwibeshera fake life sindayikunda na gato nubwo n'abafise ubuzima bwiza burenze mbaho ahubwo ndabuhisha kugira ngo ntibunkwegere rero igituma ntabihaye umwanya ni kubera yuko ico naje kubaha insaku canke ntaje guterana amajambo kandi mu gihe abafana bamenye ntibamenye mu guterana amajambo nta n'ibintu nakora bindi bitandukanye usibye umuziki that's why nibaza kubahereza icanzanye akaba arico shishikara kubahereza kuko nabo bagutera amajambo baba bashaka kuheba kijya cakuzanye umuntu ntaza kugusobera mu isahani ngo nuko yifuza kunywa umusobe aba yifuza kuva kuri iryo sahani nturirire ko kandi mugabo rero umva nka twe twaramaze kumenyera n'umwanda mukuru na ushatse unawutamwo twe turabandanya turya kubera yuko urumva bakubwira ngo indya mbi nizo zikomeza umwana zijya ubona kumenga ntiwo zijya wewe twe turashobora kuzifungura zikadukomeza iminsi 2 iminsi 3 tukabenya ingene tubaho canke zikadutegurira kazoza keza umwasire ntaza kugira ngo gutera amashugwa aja kugira ko akwereka ikintu ko ari kibi ugihebe urumva Jesse shuye guheba ku kintu namaze kumva ko no ciboherako tukiraho nyene Embidata n'umuntu wari kuravuga ku bintu vy'imiziki jewe naje kubaha imiziki sinaje guterana amajambo Embidata n'umuntu twama tubona buri gihe yama mu mitwe y'abantu mu gihe tubona yuko hari abandi baririmbyi ndetse na new generation izana hit imwe zibiri mu mezi 3 kabigiye nuhe mukenyuro Embidata akoresha apana ubu kuva kera akama mu mitwe y'abantu ku buryo indirimbo ivugwa mu bantu gose mbere gusumba ku maradi umukenyero nta uhari usibye ko abantu baranyihaye nanje ndabiha nukuvuga twarihanye n'abantu kuvuga ndo umuntu w'abafana abafana bo ndo muririmbyi wabo kandi iki naco gikurikira ndicara nkiyumvira hako no ufata umwanya wo kwiyumvira kanaka nkiyumvira igikwiriye nico ntegeza gukora kandi mu ncamake Embidata ishusho yiwe uko ameze reka ndamuvuge mu ncamake muri aka kanya je mpagaze nka butoyi muhize reka ndamuvuge ndamukritike Embidata kumwe na meze Embidata ni kamere ahageze ahindura ibara ryahageze no kuvuga uko ibihe bigenda nikagenda n'amabara yabyo niko bigenda ntiduhava tukwita umuntu afise hypocrisy boss hypocrisy nshatse kuvuga mu kazi kanje ingene ndagakora indirimbo ingene ndazikora n'ingene ndaziririmba yego mu bujyajya sinshoye gukunda ubujyajya ko mu bujyajya ntasuki haba umuswa DJ Fernando ni muntu kikuriye Embidata ne kubera ko umuzanye impamvu ndamuzanye nuko DJ Fernando ni umwe mu bahora bakuvugiriza imiziki yari je ndamuzi nkuko yahoze ari mu DJ wanje yahoze ari mu DJ wabo ka twakoranye neza yinjiye mu muziki yego uri kurabona ibintu ingene biriko biragenda ni giki wohanura bano ba jeune bashasha turetse DJ Fernando gusa n'abandi ba jeune kuko turiko turabona zino ndirimbo zabo ziko zirafatisha ariko kwezi kumwe amezi 2 tuba tuzibuze uhanuye ikiruno gwaruka rushasha riko rurakora umuziki bo ivyo ntibogenda kuvuga ngomba kubahanurira kuri medi hari n'umwanya bashobora kuvuga ngomba kubahereza intuzuka zawumva ngo bariko bagwanya iterambere ryacu je numva se murashaka kwinjirira mu nzira z'umuntu nyene byo niyabikenera ararondera umuntu akamubwira ati ndakeneye ko tuyaga hama akagusabiriza izo mpanuro ukazibona
ariko nk'aba legend nk'abantu je sindi mu legend uri muri legend oya sindi mu legend mva ndakusigurira ikintu kimwe urazi kwitwa mu legend uragitahura ico kintu mu ncamake umaze kwitwa mu ncamake mu legend je no citwa hari ico kimwe n'umupasiona umukukuruke yego je ndacakora ni gute ushiye kunyita umupasiona ntigikunda unyita umukukuruke nkande kandi nkiri ku kazi nkiri ku kipe ndacari ku kazi unkukurutsa nkande embidatu umwanya tumwite umuke underground kubera yuko ingufu bashaka gukoresha mu ncamake je mbayeho nkuko umenga sindatangura no gukora kubera ko inforo y'ivyo nkeneye isaba yuko nigira ko atani ico ndakora kugira ngo ngere kuco ngomba gukora hariyo umurundi yaciye umugani neza ngo ndabizi aho niho umuntu yigira ko abiza ahera guhenuka mugabo ntavyo nzi birushiriza kwiga ukamenya aho utegerezwa gushika canke kugira ngo ugere kuri ryahangirege ca kintu uriko urashaka gushikako je nanje nifata nk'umu underground kubera yuko mba mbona ko nkeneye byinshi gusumba canke kwa miliora gusumba uko mba nibona no munsi kugira ngo nibone hari yaho nkeneye kuba ndi yego tukiraho kuri ako nyene ka underground ni Embidatu no mwaka yagaragaye aha korabo runo gwaruka rukizamuka ibintu tutari dusanzwe tumenyereye ku baririmbyi tuba tuzi bafite izina nk'irya Embidatu ntubona yuko bizohava bigusubiza inyuma none umuntu arashoboye gusubira inyuma bivanye nuko yarimye umurimyi arashoboye gusubira inyuma biva bitewe nuko yarimye akarorero yego mwaraduhaye ku rukuta iraba hit indirimbo ifise 1 million irenga kuri YouTube abantu murahihendera manzu uvuga je nuzoza urambarira ibintu ngurumva ngo indirimbo ngo ifise 1 million kuri YouTube ntikibaho ahubwo mbarira ati ya ndirimbo ivuze kira muntu wese asaragurika gahaguruka atambira ku rukuta ayo niyo mateka yayo urakoze je mu ncamake sinubakira kuri YouTube je nubakira mu bwonko bw'umuntu nta kintu niko bimeze sawa Embi muduhaye ku rukuta abantu bakayakira neza hamukacikorana no mu upcoming cyangwa underground ugasanga indirimbo abantu ntibayakiriye nk'iyo wari wabahaye ntiyumva yuko haba hari ikintu kiba kiriko kirononekara muri ba bantu bawe none ndakubaza ikibazo iyo ufashije umuntu kumuzamura kugira ngo nawe atangure kwirondeza atera imbere eske harabamwe uruhombo canke habamwe inyungu hari gihe habamwe uruhombo ruba mu gihe wabikoze utabishaka cyangwa utabikunda mugabo mu gihe wakoze ikintu uvuga ati ndabivye ikintu ejo kiduza kuba ikintu gikuru hari ikintu mudatahura burya bose bamubona ko umenga bariko baraguruka bose batanguye vyanka ntibabikoze ngo bigende neza ariko mu nyuma barabikoze biragenda neza ariko nubwo babikoze bikagenda neza hari aho byahereye kandi aho hanyu byahereye byaranse birahari ariko usibye neza yuko ingufu umuntu abategereza gukoresha ari ingufu zo kumukomeza kugira ngo ashike ahagomba gushika rero si ngombwa ngo umuntu ari hakiza gukora cyashika umugwiza tunga ntikibaho aramanza gakora gasagoringa nyene kubera ko ingufu wamuhaye numutahe canke ni mushinge obo wamuhaye kugira ngo yubakireko niko bigenda yego tukiraho nyene Embidatu yakoranye indirimbo ku rukuta na B-Face Embi amakuru amatwa dusumira ijya ndirimbo ngo niwe wari warayanditse yose mbega B-Face yoba yaje kuririmba ivyo wowe washaka mu byo wari waranditse canke bwo wari ububeshe je ndumva yuko ico atari kibazo nubwo bari we yayanditse yose gikuru nuko indirimbo yahetse je ndumva ko atangorane ha umuco twumve yuko none umuhinge ndakubaza uyo muco ubukeneye ukeneye kumarira iki urumva hari ukuntu mbe uramaze kubona yuko abaririmbyi babiri bafise izina iyo bakoranye korabo igatoka hariho umwe avuga ngo ijya korabo ngo yavumye ngo kubera nakayirimo urumva umuntu wese afise ingena ajija ikintu afise n'ingena araba ikintu afise n'ingena avuga ikintu sera nuko yakibonye kandi abantu bose ntibakunda kumwe yego urumva rero ico nshatse kuvuga iki indirimbo twayikoze neza yagenze neza kandi n'amayide yagenze neza ariko ntibakubeshe no kuvuga ni indirimbo yari isanzwe ikoze mu ncamake usibye ko twagiye turamodifa ibintu bikeya mu maverse ya B kandi nawe arazica akora yakoze ibintu byiza cyane yego mbega wahise mu B-Face niko ari indirimbo ariyo yari mukeneye indirimbo niyo yari mukeneye ko je sinenda mukeneye indirimbo yarabintegetse ndamurondera mandamuza mu ncamake gakora collabo y'abaturaba ngo nakuri umugenzi mbe urabizi yuko ushobora kuba ufise muri abaririmbye mwese muba hamwe bikananira nako mushoboye gukora indirimbo yiwanyu umugabo ugasanga nari indirimbo ikeneye ati ewana no munsi mwe mutegereje gufatana mukora aka kantu niko bigenda ivyo bintu uvuze hari commentaire iraho y'umufana canke y'umwe mu bakunzi ba Kiwacu Media
yabonye post ishize ko ifoto yiwanje na wewe arambaza ati kuki tubona MB Data uri mu bantu mubonana kenshi mwamana kenshi ariko tukabura ikiganiro mukoranye. Rero urumva nawe wavuze ati iyi ndirimbo ya bisigura ko tudapfana akazi rega dufite n'ibindi dupfana urumva niho bigenda. Babonye umuririmbyi n'umujournaliste baca bibaza ko ari ikiganiro. Sabwe uno mwaka wa sabwe uno mwaka wa 2024 n'umwaka umeze gute kuri MB Data ava ariko turangiza? Okay, n'umwaka wanyigishije, umwaka wa ntahuje, n'umwaka wamenyesheje, n'umwaka wananciriye n'inzira, ni n'umwaka wanyinjije muri mood yo kumva yuko umwaka uza ushoboye gukora ibikorwa byinshi gusumba ibyo nakoze muri uno mwaka. Byari bigoye ariko byari bikwiriye ko bigenda uko nyene kubw'Imana byarashobotse. Kandi bigora abagabo abagore bacyamye abana bari muri pampers. MB Data n'umwaka novuga ngo nkuko bari kurabivuga n'umwaka w'amahigwe, umwaka wagenze neza, ahabona yuko twari dusanzwe tumenyereye MB Data YouTube yiwe yaratanguye yindi munyuma tuzinduka tubona ibintu byafatanye. Muzee nakumenga usubiye inyuma. Sinsubiye inyuma ndiko mvuga ivyiza. Nico gituma ndakubwira ati ndashima uyu mwaka nabonye ibintu byiza kandi byagenze neza cyane. Hari abantu nk'ubu batari babizi. Ndazi n'ibindi bikurikira bizogenda neza. N'ibindi bikurikira bizogenda neza. Sawa, mu kurangiza uno mwaka ni MB Data afise ama concert menshi. Ego le 25 tumira rero abantu ubabwire niyo ayo ma concert azobera. Le 25 nzoba ndi mu Nyabugete Beach. Yego. Hanyuma le 31 nzoba ndahari bita buci bitoki. Charugombo. Yeah. Hama le premier naho nzoba ndi Igitega. Kuri Lenox. Le 4 naho ndibaza murahazi. Numva nibyiza gutangura n'umwaka kazi. Muzee kandi nzira ko nzoba ndi jenge n'umwaka wose. Muzee vuga amen. Amen. Mvugira ati mahana. Obashakata ya baba. Muzee uzi yuko ama concert ari kuronka abandi yafashe yose mu mwaka. Muri n'abandi barayafise. Ariko niyo uri kuragaragara mu ma concert menshi. Boss warakoze. Sinari ko ndagaragara mu ma concert menshi kubera yuko nubundi nakanoti urumva sikirenga. Kanoti sikirenga urumva bagwaye kanoti udashaka nushoye gukora iyo banavuga ngo nkoresho ku mafaranga baba bampereza canke mbangize. Urumva mvuga ati nisho ijana mba ndazifise. Mugabo haraho ugeranye ukavuga ati no. Bivanye nuko umuntu aba yagutse akagura n'ibikorwa. Bisaba yuko nawe yagura na prix yo guhagurukira kugira ngo ibintu bigende fresh. Tukiri kuri ako kantu nyene MB Data ari mu bantu bama bavugangwa muri kino gihugu cy'u Burundi yuko ushatse kumutumira muri concert ntibaze ngo ni bwa bwana. Ntago byoroshe nyene gusa urumva uko biba bikwiriye kuba no gukora umurimo utuma nawe udahomba ntuhombesha abandi ariko ugakora igikorwa kimeze neza. Twizere yuko abo bantu bose ahantu hose bavuze ama concert azoba abari iyo bazoze kudushigikira bazoze bose intara yose izoherera aho. Ndasaba n'abafise imbanye bazobe bibarutse kugira ngo n'abana bazoze dutambire ku muto bizoba byo polisi bose ni bahari bizoba ari gukoroka. MB Data sabwe mu gusozera umwaka bitanguye umwaka wa 2025 uriko kubita ama concert mbega abantu bakwitegeka iki muri 2025 mu gihe 2024 yoyo uyirangije wabashize mu munezero udasanzwe? Reka 2025 reka tuze dutangurana gusenga tuzoba turi muri concert. Nukuvuga ko iyo concert nzoba ndiko ndakora concert tuzosengera muri concert. Tuzosengera muri concert kugira ngo dutangurane umwaka. Yego. Ariko ndazi ntibizoba byoroshe. Uko umwaka ugenda numva ndabahindurira nubundi nahinduye nyene ivy'umwaka utse. Yego. Gusa Imana ishoboza ntawe ishoboza. Akabazo kamwe kamatsiko abantu benshi bakunda kwibaza. MB Data na Brian Smith. Ikibazo nico nyene. MB Data na Brian Smith. Why? Ego, MB Data na Brian Smith. Ni mu artist na manager. Na ba cousin, na ba bro.
yani ni ibintu byose mu ncamake akazi kambere akabaza kazaho gapfira akazi gapfira hajya mushoye gukorana uyu atazi kibazo cyuyu adashaka kumva ingorane yuyu adashaka kumva ikintu cyuyu biba bisaba yuko manager afise ikibazo umusani yumve yuko ari hafi umusani afise ikibazo manager yumve yuko ari hafi no kuvuga kwigurana mu ngorane zanyu mukamenyana muga mutamenyerana bigatuma muri mu mukora neza kandi mufise n'ihangiro y'igico mugomba gushikako kandi mukamufise n'ivyumviro byo gutera imbere muri kumwe atari ivyumviro byo kumwe atera imbere uwundi asigaye inyuma niko bimeze tukiraho nyene ukivuga manager na artist mu misi heze hariho iyo bita na way n'ubu ndibazira hari yari vise studio mu Kigobe bigeze hega mota ivyo nitwo bigaruka ariko ndazi ko umwakuza bizotungana bani byiza kuvuga ikintu ufitiye ubuhamya kandi ukavuga ikintu kuburyo nk'ubu bace bakubaza ati no niherereye he wowe wacibaheretse natwe niyo mpamvu tubikubajije tumanze twubahane rero hanyuma ibikurikirana byo bizoza mu nyuma nibaza mu mwakuza ndazi bizogenda neza mu mwakuza rero twitege MB Data n'andi mahit muzee kantu ko ku mapiano twari tukakumenyereye ko nazitanguye kera ariko jewe hariya ntizari zitwa amapiano zitwa makuyano MB reka ndagusabe reka ari ibintu bimwe bako barakora ubu je nabikoze kera yego basi tubeshanye babikoze ubu je nabikoze kera mu nce amakuru manje gituma atabwo babintera canke atamushi hano mva nogira usibye ko mbafise inyota kumva ko no create ikintu kitamenyereye mu nce amakuru muziki ni creative niko bigenda MB Data ugerageje kuraba abafana biwawe bari mu bantu novuga ngo benshi wabaronse kubera kuririmba ikirundi ariko MB Data muri kino gihe tuko turamubona yaje no mu Giswahili target ni yahe target nuko kila muntu wese yumva ivyo naririmbye agashikirwa kuko imyidogo ni myinshi ati nitumva ririmba neza maka wadusigure niho twumva ivyo yaririmbye turatamba uko nyine tutazi impamvu nimba n'igiswahili niho byo babyiza cyane mugabo nashatse kugira ngo tuvange twese dukwigwe mu ncamake rero icivugo cy'umwakuza ni tuwaene ndakese tubakwire reka turangirize kuri akanyene urumva kubera ko nubundi nakwene niko mbona warangirije kubera ikinara utobanza n'umutima bro hari umuntu ashoye kukubabaza akaguta muri deception tunetse na deception akakubabaza muri kumwe kandi umubona agakora ibintu kugira ngo wowe ubabare ariko akigira nko kumenga ntaguri kurababara akabona nko kumenga ntakiriko kiraba mugabo yamara kuja imbere trust me ujya muntu yababaje mugenzi we harahana agenda akicara akiyumvira ati nukuri je naho bigenda uko general decoy bikamutera ubwoba bwo kugira ngo yumve ko yose imbabaze mugabo umva je byane ko saba imbabazi urumva byabaye ngombwa ko ngira iki byabaye ngombwa yuko ndabicisha mu ndirimbo nkavuga ati nukuri narakubabarije umutima nukuvuga narafashe ibiti ndatamwa amabuye ndatamwa mu mutima ndakubita kibishize umva nabuze uburyo nosho kukivuga neza kugira ngo cumvikane yuko byukuri nakoze amakosa ariko byarashitse nyene ndabicisha mu ndirimbo ariko nkanotebye ibyo ntibyambaye ko jewe byo byabaye ku wundi atari jewe kuko ndazi yuko ukubabazwa si ku muntu umwe biri hose yego babwa ngo kari mu mpene niko kari no mu ntama no mu nkubu karashitse agiye kunkonka amaberebere ariko MB uri umuntu wisangije amatayito y'indirimbo kandi wumva yuko mu ndirimbo hari message ihanura abantu kwirinda kubabaza abandi sivyo eske ntushobora kwibaza yuko indirimbo yiwaho hari ahantu idashobora kuvuzwa kubera titre mu gihe amajambo ameze neza aboreka kuyivuza erega mu ncamake indirimbo kuyiririmbye hari abantu bumviriza gutandukanye kandi bakumva gutandukanye kandi bakubwira ngo mutindaro tica babaye none nimba hari uririmbye nk'ikintu umuntu akumva ibindi bintu bitandukanye n'ivyo aririmbye savadiri ivyo bintu n'ivyo ariko ariyumvira rero kandi umuntu niwo muhora ivyumviro vyiwe nico gituma bakubwira ngo ibipfu birekana ubupfu bwabo nta n'impamvu yo kumva ko ushobora gushwana n'umucangwa n'umuntu ko yatawe ikintu cawe nabi reka ndagushimire kuba waduhaye kano kanya reka nani ndagushimire kuba wakakiri twongera dushimira n'abakunzi ba Kewacu Media
Mbidata ameze neza muri kino gihe mu mwitondere asigaye yambara inzahabu gusa yoca kwica ntibaze banige n'amabati meshizami yakuneza abantu bahego n'amabati ntimubantetse urumva reka ndabashimire rero mwe mwareko muradukurikirana ufise icabaza arashobora kwandika muri commentaire kugira ngo ikindi gihe nitwagirirwa ubuntu bwo kuyagana Mbidata tuze tubabarize ico kibazo ciao ciao